ku izina rya data rya mwana n'irya mutima mutagatifu amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitugire Kristo turasabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya ku kigabane cyaho cya mbere kuva ku karongo ka 46 kugeza ku ka 56. Ijambo ry'umutore riravuga ngo akabyino ka Mariya. Mariya rero acavuga ati umutima wanje uraninahaza Imana, umushaha wanje wahimbawe n'Imana yo mukiza wanje, kuko yibutse umuntu wiwe muto muto. Kuva ubu abantu bose bazonyita muhigwe. Nkako rugira byose ngiriye bitangaza izina ryiwe n'igeranda. Agirira ubuntu abamwubaha bose uko imbyaro zikurikirana. Yerekanye icyo ukuboko kwiwe gushobora, asanzaza bene umutima wishima. Yarakuye ku ngoma abahambaye, yimika abicisha bugufi. Abashonje yarabahagije ibyiza, abatunzi nabo abarungika zirayoye. Yarabungabunze Isirayeli umusabyi wiwe, yibuka ubuntu bwiwe. Yaraganiye Ibrahimu n'urubyaro rwiwe imyaka yose, nk'uko yari yarabyemereye ba sokuru bacu. Mariya araheza agumana na Elizabeti nk'amezi 3, hanyuma arataha imuhira. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Alleluia, amen. Alleluia, 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 amen, 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 amen. Abana b'Imana narababwiye ukuntu ukwezi kwa Bikira Mariya, sinzi abo tubyumva kumwe. Njewe numva nishimira umubyeyi Bikira Mariya, kuko kumva ko yemeye kuba mama ni by'agaciro kuri jewe. Rero kubera mpereye ngaha, je ndishimira kuvuga Bikira Mariya. Abana b'Imana ndamukunda cyane. Hava bamwe muvuga ngo umugabo ngo umugore arishima, ngo mbega ni wakunda Bikira Mariya gusumba abandi canke ibintu nk'ibyo. Umva mbabwire igituma nje nkunda Bikira Mariya, nuko nzi ko naragwaye kanseri yo mu gitereko, ikamongora. Umukobwa muzima ndiko ndavuga ishapure, nkaca gufata ishapure nkayishira kunda, nkavuga mubyeyi wongiriye ubuntu kasabira kwa Yezu ko numva kanseri nde irikiranja. Nayo kanseri bana b'Imana, abantu bo mu Burundi baza abantu bagwaye ibivunja, iyo bigitangura biba byoroshe, ariko iyo bimaze kumera imishatsi, iyo bimaze kujamo amashira, birababaza cyane. Je naragwaye ibinyamugera mu Burundi, naragwara imvunja, uyikuye nabi ukakimenerayo canke ukagisiga kutuvuta, yo urumva ibintu nk'ibyo. Hari n'abandi rero wasanga bagwaye ibinyamugera cyane gose, ukabona byarajemo amashira, byarabubitse bimeze nabi. Rero jewe kasere kwa muganga baranyereka mu cyuma canke se muri computer canke se murajya mu mashini yo kwa muganga, nkaraba ingene igitereko cyabaye. Je ubwanje nkashishwa, nkibaza ibintu biri muri jewe, nkumva gahinda, nkibaza gusa. Ubwa mbere bakibimbwira ko ngiye gupfa, ko ngwaye kanseri, narasidutse ndumva koko ngiye gusiga abana kungoye. Ariko nyuma muri nyamwanya ijwi ry'Imana rirambira ati humura ntacyo kanseri zo gutwara. Ariko rero ndumva ko ndemye. Mugabo nyuma ngiye baza baranyereka muri computer ukomeze, narasesema. Rero nubwo iryo jwi ry'Imana ryari ryarambwiye, narihagarara ko nkavuga ati Imana yarambwiye ko atacyo kanseri zo ntwara. Kandi kubera ko nari naragize iyerekwa, kwanza nyimba ryari iyerekwa sinzi ukuntu no bisigura, kuko narabivuze mu ntani nama ndabivuga ukuntu Imana yanyeretse ikiganza
cyayo inyereka igihe nsigaje kubaho. Igihe rero ijwi ry'Imana ryambwira ati humura ntacyo kanseri zo gutwara, naciye nibuka imyaka Imana yanyeretse cyane ngo uko biri kose Yezu azomvura kanseri ntakizontwara. Ariko rero naraja kwa muganga bakanyereka ingene mezi imbere kuko barantrasifeye genda mu baganga bikorera utwabo uriha amahera bazogukure bashobora kugukuramo igitereko nibasanga ata bintu kanseri ronona uzobandanyweho. Basi rero nyuma rero abo nabibwiye barangiriye inama ati tanga amahera, nanje ndagiraho numva notanga amahera, ariko gusa byarangiye ata kintu na kimwe babonye, bya bibyimba byose byarayotse ko Yezu yabigenje. Nuko gusa igihe naba ndiko ndababara ndindiriye no kuzoza ndaja mu marandevu baba bampaye, nkashira ku ishapure nkatakambira Bikira Mariya muvyeyi mwiza, wonsabiye kwa Yezu, usabira muvyeyi nabikana mu bugarire bari mu bugeni warabasabiye, nanje rabukuntu ndiko ndababara nkumva kweri imisonga n'umubabaro ufise mu nda biragiye, kandi byongera bikagaruka nkagira uko hahera nk'imisi ibiri, hahera canke bwaca, ariko byagiye birahera buke buke, birahera neza imbere y'Imana. Ndashimira Imana kuko ibyo bintu, iyo kanseri narayikiza atana panado nyoye, igitereko cyanje kirera, sinzi ukuntu nobibabwira. Niyo mpamvu rero nkunda Bikira Mariya, nzi neza kumuciye ko message arayijana. Hanyuma ikindi nkunda ndira n'ubundi Bikira Mariya, naramaze no kwimukira hamba, nari naramaze gusayininga ibikaratasi byo kunkora amavi, bakaza barayakuramo bashiramo ibyuma cyangwa ibimeto. Hari abumva neza mvuze ko boza barashiramo icyuma, cyane n'abandi babyumva yuko bazoza barashiramo ibiplastike cyangwa imeto. Basi rero naricara nabwo nkababara, kandi nabwo hari imwe ibibyimba abadogita bakanyereka ati amavi yawe yose aragwaye, arimwe ibibyimba yose, n'amaherezo nuko kugura ukundi nakone uku nitwamara gukora n'ukundi tuzogukora. Rero naricara aho, rero Bikira Mariya yari yaramaze kusigurira ishapure y'ububabare bwiwe, niwe yayinyigishije, niwe yambwiye ko agiye kumfasha nkazoyironka. Hanyuma koko arafasha, naramaze kuyironka, naramaze no kugera ngaha, naricara nkarambya nkayishira ku mavi yanje nkarambikako, hatakambira Bikira Mariya muvyeyi mwiza afasha gusenga, iyi misonga iri mu mavi ikire koko muvyeyi, bakomeze baze barantabagura, bakomeze baze barankora, ibyanje bizogarukira hehe? Imisonga biri mu kuguru mu maguru kweri mu mavi igacureye. Rero igitangaza gikomeye nuko byaje guhinduka, noneho Yezu arangendera, narabanje no kugenderwa na Bikira Mariya, hanyuma nyuma Yezu nawaza kungendera. Yezu angendeye aranampanagura amarira, arambwira ati humura mwananje, ndashaka unkorere bamuciye ukuguru. Kubisanzwe narasiguye ukuguru kwa nyene bimeze kuko hari mwigufa bakase amaguru ntareye. Rero Yezu rero ati unkorere. Basi rero nyuma nagiye kuri ya randevu yo gukorwa, basanga amavi ameze neza, arera nta ngorane. Rero nubu ndaho ndamahoro. Kwa muganga nahora ngenda buri nk'imyaka 2 bakaraba, buri mwaka bakaraba, ariko noneho ubu haciye imyaka 2 baranseze, baravuze ati nta ngorane, nakura amahoro. Haleluya, amen. Bana b'Imana, rero ndashima Imana, ndashima Yezu, rero ndashima umuvyeyi Bikira Mariya ko umuciye ko akugerera kwa Yezu. Basi ubwo rero turiko turaraba rero akabyino ka Bikira Mariya, ndabibutsa ati ni mu kwezi kwa 5. Niyo mpamvu numva mutima mweranda, Imana Data, Imana Mwana, Imana mutima mweranda banje ko baranyuzuza kugira mvuge Bikira Mariya, kugira turabe ibyiza bya Bikira Mariya muri Bibiliya. Haleluya, amen.
ine na gatandatu Mariya rero acavuga ati aha rero ngo Mariya avuga ati ni gihe bariko baraganira na Elizabeth ari yishimiye ko Bikira Mariya yagiye kumuraba. Umutima wanje uranina hazimana, uwo ni Bikira Mariya ariko aranezerwa nk'umutima wanje uranina hazimana, nawe raba unina hazimana. Ine n'indwi umushaha wanje wahimbawe n'Imana, umushaha wa Bikira Mariya unezererewe Imana. Umushaha wanje wahimbawe n'Imana yo mukiza wanje. Ine n'umunani kuko yibutse umuntu wiwe muto kuva ubu abantu bose bazonyita muhigwe. Haleluya! Uri muhigwe muvyeyi mwiza Bikira Mariya, nanje Zipora umusavyikazi w'Imana nzima ukomeze umvugira. Rero ngo abantu bose bazonyita umuhigwe. Kuki Imana itisubiye ikoti uyu mukobwa ko ari karirata ngo abantu bose bazomwita umuhigwe? Kuki Imana itavuze ati ndanabihagaritse iporoje nari nateguye ko ufasha wirasi? No, byarabandanije. Yaranezerewe aribyinira, aranezerwa ko abantu bose bazomwita umuhigwe. None nyibavuze ngo abantu bose bazomwita umuhigwe, hanyuma umuntu agaca yisha ku ruhande akaza aravuga ngo umugore nk'abandi. Abandi turiko turavuga ngo urahiriwe Bikira Mariya, wewe wabyaye umukiza Yezu. Bikira Mariya n'umugore nk'abandi, abagatolika sinyene babaye basenga umugore. Ehehe, uraraba neza, ureke kwiteranya n'Imana. Ine n'icenda nkako rugira byose yangiriye ibitangaza, izina ryiwe nigera ngo nkako rugira byose yamugiriye ibitangaza mwisi nzima. Bikira Mariya rugira byose yamugiriye ibitangaza. Twese Imana inatugirira ibitangaza. None sinababwiye ko nanje Imana yangiriye ibitangaza, ikankiza kanseri, ikankiza amaguru, ikankiza amatwi n'ibindi. Ariko hari urumva yabyaye Imana, hari urumva yabyaye Yezu, hari urumva anganya agaciro na Bikira Mariya. Higa abami barabaho mwisi, abamikazi bakanibanira bakagira iki, ariko hari urumva afise agaciro nk'aka Bikira Mariya. Isi zorinda ihenuka. Bikira Mariya zamari Bikira Mariya umwe yabyaye umukiza Yezu, yabyaye Imana. 50 agirira ubuntu abamwubaha bose uko imbyaro zikurikirana, ngo agirira ubuntu abamwubaha bose uko imbyaro zikurikirana. Naho duca dusubira kwa Abrahamu yubasha Imana, yerekana ico ukuboko kwiwe gushobora, asanzaza bene umutima wishima. Ngo Imana yarerekana ico ukuboko kwayo gushobora, ngo asanzaza bene imitima yishima. None nk'ubu ngaha mwisi Imana ibagiye ati turashaka gukora ikintu k'igitangaza, turashaka mutore umuntu icyo gitangaza cyokorekako. Burya hari uwo pendekeza Zipora, hari uwo pendekeza umuntu ari hariya mu Burundi, hari uwo pendekeza uri mu Rwanda canke ngira Amerika. Usanga bariko barapendekeza muri Amerika umwana wa Joe Biden, nyimba ari Joe Biden. Usanga bariko barapendekeza bariya bo mu za Bwongere, mu bihugu bya rutura za hariya za Turkiya canke za mu bihugu biteye imbere ni byinshi. Rero za Dubai n'ahandi gutyo. Rero ariko Imana iraraba yitorera Bikira Mariya. Bikira Mariya yari imfubyi, ntabwo yari afise ababyeyi, yari yihangayikiye. Mugabo Imana yanka kwinjirira kwa bajya abami ba Herodi na ba Kayizari n'abandi. Imana ntiyajayo, igenda kuraba umuntu ahangayitse aba ari we yitorera. Muzi abanyisirayeli ngene bari baragorewe za Egiputa n'ahandi, mwumva hari ikiza abisi bari kuvuga ngo nikiboneke mu banyisirayeli canke mu Bayuda. Oya,
ariko Imana yo iritorera. Niyo mpamvu Bikira Mariya avuga ngo yerekanye icyo ukuboko kwiwe gushobora, asanzaza bene umutima wishima. Nagira ngo nawe cyo narakuremesha, nyimba uhangayitse, nyimba ugowe, nyimba ugiziki, hagarara neza. Imana nta kidashoboye. Jewe nzi Paul umusabyikazi w'Imana nzima, nanje ndemera ko Imana isanzaza bajya bishima niki. None Imana, haleluya, amen. Imana ko yantoranije jewe nzi Paul umusabyikazi wayo, ikankura mu mpunzi ibihumbi n'ibihumbagiza amamiliyoni n'amamiliyoni mu nkamakambi ya Tanzania, nize kugera mu wa gatandatu sinawumaze. Ariko abaje gusaba ubuhungiro bari baramaze amashuri, abantu batakija no ku mashuri kwigisha, abaderegiteri n'abaderegiteri abaki n'abaki, mbese harimo n'abatanzania bagenda gusaba ubuhungiro bwo kuja mu bihugu byo hanze. Ariko benshi baraferinze, benshi byarase, bakagenda no gukora interview ku bazungu Ikigoma, bakananirwa no kuvuga ibyo bari baravuze. Mugabo jewe Zipora ndagenda nicara birakunda, ndisigura biremera. Haleluya, kubera Imana iyo nyene ibivuga ati uyu reka ndamukura aha ndamushiraha. Imana yabona ati Zipora nzomugwaza hazogera igihe amvugire, hazogera igihe ndamutume mesaje yishikane cyane, ndamubwira ati mwana wanje raba hariho abandi bantu bahangayitse, hariya hari umwana wanje ariko arahangayika arabi cyumumarira. Ibyo byose haleluya, ibyo byose ndabishimira Imana. Rero nawe ugowe ukubikira Mariya Imana yamutoye mu bandi, kandi yaragowe ari umwana w'imfubyi, ikamutetesha ikamushira hejuru y'abandi bose bo mu isi. Niko nawe Imana izogukura muri izo ngora nurimo, ikakujana ikagushira ahantu heza, nawe ukaba mu nzu y'amatara, ukaba mu nzu y'amazi, mu nzu y'isima. Ikakwicara. Je maravuga Imana n'amashuri gayatanga, jevise amasertifika, ndafise n'amadiploma kubera Imana, kandi nacyo ndabikoza. Akazi kanje nako kuvuga ubutumwa bwiza, nako gukora, nako kwisengera. Ariko abandi baba bariko barakora ubuzi binjiza amahera, mugabo jewe mbona ko iba ari byo bimbereye, kandi nibyo nasanze bihemba neza. Haleluya, amen. Ariko nimuhave mwumva ngo bihemba neza bya bindi byababandi ngo zana, ngo urumva ngo fasha, ngo shiretere. No, Yesu arafise ingena bigenza. Tanu kabiri yarakuye ku ngoma abahambaye, yimika abicisha bugufi. Murumva rero ko Imana yarakuye ku ngoma abigira barebare bahambaye, abize n'iki, yimuka bato nkuko nawe azokwimika. Nturabe ngo ntiwize, nturabe ngo muri kimuga, icyuri cyose. Bikira Mariya niwe adushingira intambwe imbere y'igihe. Nanje ndabikubwiye ko nanje Yesu yamaye kuba mu nzu nziza, yamaye kurira indege ngera mu bihugu biteye imbere. Kubera iki? Kubera Imana. Namwe ukura umuntu. Tanu gatatu, abashonje yarabahagije ibyiza, abatunzi nabo abarungikazira yoye. Ngo abashonje, wowe urashobora kuba wihebuye ushonje, wabuze amakaye y'ishure, wabuze ibyo kurya, mugabo Imana ikabigutanze iyo bizananye. Wowe aja ku mavi, wowe uzi urihangira amaso mu ijuru gusa. Uko Imana izobigenza niyikuzi. Tumutwa cyane nguhangayike cyane wicira n'inzira zitarizo. Wapfa wicira inzira yo kuja mu busambanyi cyangwa kuja kwiba, cyangwa kuja kubesha, kuza guteranya Zipora ngo yavuze ibatavyo yavuze, kugira Maragarita akunda guha ubufuca nk'uyu wo kuza kurarira. Oya, wowe se uvuga uti uko biri kose Imana yo mu ijuru irabona ko turaye ubusa, irafise ingene iza kubigenza. Ndakurahiye uzobona bakuzanira agafuka k'umuceri muhira, canke umuntu ubona murahuye n'umuntu, ego urashobora no kwihebura n'umuntu ariko aratembera, uri kuragenda ukabona aragupfumbatishije n'ibihumbi 50 utari ubyiteze. Kubera iki? Kubera Imana. Nandi ibyo byagiye bimbako,
ndi muri Tanzania ngo nkabona imodoka y'abantu ntaziraje kumuhana ati tuje guhiga umuntu yitwa naka. Imana yarakuvuze ko wowe ca bugufi wisengera bakuvuga abagusebye ubihorere. Imana irafise ibyo kurya, ibi byo mwisi byose ni iby'Imana. Imana yohagurutana zipora ngaha. Uri muri Chechenia ariko si Chechenia bamwe bagwana kwa Putin. Uri mu Burundi ahantu canke Tanzania ahantu canke Zambia ukumva burya wewe hariho umuntu hariho message yawe. Ibyo byose rero Imana irabikora. Wewe iyi ntatu yihabwa na Bikira Mariya. Yarabungabunze Isirayeli umusabyi wiwe yibuka ubuntu bwiwe. Warabungabunze Isirayeli umusabyi wiwe. Kubungabunga Isirayeli Yakobo niwe yitirirwa Isirayeli. Ariko twibukanye ko yabungabunze Yakobo kuva mbere y'igihe agishwana na Esawu akimunyanganya umugisha. Hanyuma habyariye Yozefu azi ko yapfuye agahangayika. Imana iramubungabunga gushika naho Yakobo ariwe Isirayeli aja mu Misiri, gushika naho bageze aho Yakobo agapfa. Hanyuma na Yozefu agapfa, nyuma bakageraho bagakugwa mu Misiri. Rero ibyo byose Bikira Mariya yavuga ati yarabungabunze Isirayeli umusabyi wiwe. Imana yarabungabunze abanyisirayeli n'ubikiriko ku isi. Abanyisirayeli umenga baranka mugabo Imana irabazi nubwo hari bimwe byagiye bihindagurika no haba ninjira muri byinshi. Ariko murazi ubu Imana yari yaravuze ati abana ba Isirayeli bose iyo banyabagiriye mpaka nzobagarura. Kandi bo bose baramaze kugaruka muri Isirayeli, ntawe ukitwa impunzi. Ubwo rero dukomeze turaba Yezu umwanya wari wo bose aratwashimira. Bikira Mariya ni wadushiringira na rero yarabungabunze Isirayeli umusabyi wiwe yibuka ubuntu bwiwe. 5 yaraganiye Iburahimu n'urubyaro rwiwe imyaka yose nkuko yari yarabyemereye basokuru bacu. Yaraganiye Iburahimu. Murazi iyo Iburahimu yapfuye mugende mu bitabo by'itanguriro. Yaraganiye Iburahimu n'urubyaro rwiwe imyaka yose. Urubyaro rwa Iburahimu twese turimo nkuko yari yarabyemereye basokuru bacu. Imana rero yarabyemereye basokuru, yari yarabyemereye ba Iburahimu. None rero Bikira Mariya arabibutsa ibyo yahora yumva mu mateka. Niwe abaye ubuzobungabunga Yezu, niwe amasezerano asohoreye ko. Arabonye ko Imana yibutse basokuru biwe, noneho ishaka rirangukiye kuri uwo mwana w'umukobwa Bikira Mariya. Rero iyo ni ntaye ya Bikira Mariya. Natwe rero tukaba turabuzukuru ba Iburahimu canke Abrahamu. 5 ariho hanyuma haravuga ngo Mariya araheza agumana na Elizabeti nk'amezi 3. Ngo Mariya agumana na Elizabeti nk'amezi 3. Mariya ariko aranafasha Elizabeti kuko Elizabeti we yari yibungenza ari n'umukecuru ngira ntibyari bimworoheye. Bamarana amezi 3 bose bibungenze kandi abana b'Imana ibikoma ngoma. Haleluya, amen. Hanyuma araheza hanyuma arataha imuhira. Ngo hanyuma arataha imuhira. Aho rero aho hose urumva ntiyari bwagende no kwibanira na Yozefu canke yari yasezeye Yozefu ati ndagiye kwa Elizabeti. Kuko nubwo abantu bavuga ibyo bashatse ntabwo Bikira Mariya yigeze ajyamana na Yozefu nk'umugabo n'umugore. Oya, Yozefu yari yaramaze kubona ati kumbe ishaka ry'Imana risohokeye kuri jewe, risohokeye kuri uyu mukobwa, reka tubungabunga Imana. Yozefu yubaha Bikira Mariya, Bikira Mariya yubaha Yozefu. Bo witwa ko ari ababyeyi ba Yezu Kristo. Uwari we wese ababona nk'umugore n'umugabo, kandi uwari we wese azi ko Yezu ari umuhungu wa Yozefu. Nibyo byonyene gusa.
ntiwovuga ko Yezu atari umuhungu wa Yozefu, biranditswe no kuri ndangamuntu ya Yezu yo ngaha mw'isi. Rero yaba Yozefu tumwubahe, Bikira Mariya tumwubahe, Elizabeth na Zakariya tumwubahe, abo bose n'abantu Imana yari yaritoreye kugira tuzoze turanabigira ko tumenye ko Imana yabaranguriye ko ishaka ryayo, kuko ukuntu bitwaye bihera kuri Abrahamu ko yari umuntu yubaha Imana. Bana b'Imana rero umukama Imana bahezagire cyane, dukomeze turyohererwe umuvyeyi Bikira Mariya, kandi azokomeza dusabire, azodusabira, azotugeza aho tutokurikiza mukuri. Bikira Mariya n'umuvyeyi mwiza, umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.